Imana ihabwa icubahiro cyane. Uyu munsi tugiye kongera kuganira amajambo y'inyigisho z'urwaruka nk'uko ubuheze twafashe igice kitari gito ryari intango, twaragerageje kuvuga ku bice bishika kuri 4 bijanye n'ivyo guhanura urwaruka. None rero sindabigarukako, ariko uno munsi Imana yongeye kuduha ubundi buhanuzi kandi bujanye n'indero y'urwaruka. Rero rwaruka mwese aho muri, tugiye gufatanya namwe ano majambo turi buganire ku bice bishika 4. Nanone mbazaniye ibice bishika 4, egome ibice bishika 4 muri izi nyigisho z'urwaruka. Igice ca mbere kiraza kutubwira ngo kwirinda uwo mudasangiye igitsina. Igice ca kabiri kiratubwira ngo kwirinda ubusambanyi. Igice ca gatatu kiratubwira gukorera Imana. Hanyuma ica kane kiratubwira kwiteza imbere. Aya n'amajambo tuganira ku bijanye n'urwaruka. Imana ihabwa icubahiro. Imbere ya byose tubanze dutangurane n'amajambo y'Imana aboneka mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igihimba ca 5, maze turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Cete Paulo yandikiye Abanyefeso igihimba ca 5 duhereye ku murongo wa mbere. Dusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo, nuko mwigana Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umota neza. Ku murongo wa 3 haravuga ngo, ariko ubushakanye n'ibihumanya byose canke kwipfuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana. Imana ihabwa icubahiro. Turatanguye ano majambo y'inyigisho. Rwaruka namwe bakiri bato, mwegere hafi kugira ngo dufatanye, kuko ari amajambo yo kubafasha no kubahubura kugira ngo mumenye uko mutegerezwa kwifata no kwitwara muri ibi bihe twiteze gusanganira umwami Yesu Kristo. Mbazaniye inyigisho zivuga ngo kwirinda uwo mudasangiye igitsina. Imana idufashe cyane. Basi dutangure icigisho nyezina. Umusore nawe mwigeme, hari ibintu byinshi bikunze gufata imisore n'inkumi. Tega amatwi umvirize, kuko ari ibintu bikomeye cyane, kuko ikintu cyo kwirinda aricyo cyabuze mu basore. Ikintu cyo kwirinda nicyo cyabuze mu bakobwa. Usanga benshi bagenda batangura kugendana, bagatangura kugenderanira, bagatangura kugiranira ubucuti, maze umuhungu ugasanga yubahuka kugendera umukobwa ari babiri, ari umwe n'umwe. Ni ukuvuga harya uburiko uritega umutego, kuko uburiko uriyandurutsa, kandi uri muri isuka mu kaga gakomeye cyane. Rero nico gituma rero mugomba gushaha ingamba zo kwirinda. Umusore wirinde. Izo nyigisho zigomba gutangwa buri munsi. Abayoboye urwaruka bagomba guhora bari maso bakavyigisha. Nawe musore wakijijwe, nawe mwigeme wakijijwe, utangure wiyigishe ni gute woshobora kwirinda uwo mudasangiye igitsina. Icambere, kwirinda kumukorakora, kwirinda kumukora ku bitugu. Wewe wa mukobwa ukwirinda yuko umuhungu azakuza gukorakora ku bitugu cyane gukora ku bice bimwe byo ku mubiri. Utegereza kwirinda guhana amarandevu yo kugenderanira. Benshi usanga bahana amarandevu ngo urazoza kundamutsa, abandi nabo ugasanga bahana randevu ngo nzoza kuramutsa, abandi nabo ugasanga bandikiranira ivyete, udupapuro tw'ivyete tw'utubahasha bandikiranira. Ndagira nkubwire yuko harya wandikira umukobwa, harya wandikira umuhungu, uburiko urakwega izimwonga, uburiko urahamuriza, uburiko uratuma kamere y'umubiri ivyuka, kandi uburiko uraha icicaro wa murwanizi. Abadayimoni b'ubusambanyi bariko barahamagagwa, uburiko burahamagara abadayimoni iyo bari hose kugira ngo baze. Muri ico gihe rero rujya rukundo muba muriko murakora rwo gukundana ntabwo ari urukundo rwanditswe muri Bibiliya. Urukundo rw'abahungu n'abakobwa benshi bararuzimiriyemwo. Rujya si urukundo, rujya n'ubupfu, rujya n'ubugarariji, no guhemuka. Sigaho
mureke kwisuka mu kaga, mureke kwitega imitego. Umuhungu atangure gutinya umukobwa, kandi n'umukobwa atangure gutinya umuhungu. Hari abandi usanga niyo bahuriye ku mayira baca bakomeza bakayaga, ariko ndagira nkubwire ngo ivyo muyaga ntabwo ari vyo. Muyaga ibiki? Kuko kamere y'umubiri ibafatiraho nyene, mugaca mutangura kuzana izindi mvugo n'ibindi biyago bibi bipfuye. Nico Pawulo yavuze, ibiyago bibi nivyo bikunda gufata imisore n'inkumi. Abandi ugasanga bariko barakora amaproje. Ndibuka benshi wasanga ngo umuhungu yagiye ngo umukobwa yagiye kurimira umuhungu, ngo umuhungu yagiye kurimira umukobwa, ugasanga ikivinga bari abakiduganye kandi bataranaruha batorana, batarashingana izabo, ngo bagiye ngo kwerekana yuko ngo bakundana. Ugasanga yagiye guteka ari iwe muhira, ugasanga yagiye kumuramutsa muhira, ugasanga ngo bariko baragira imigambi ngo y'iterambere, ngo baracari inkumi n'imisore, ngo mugabo ngo bagiranire ubucuti. Ndagira ngire ko ubwo bucuti atari bwo, kuko kirazira yuko mupanga amaproje y'ikintu na kimwe. Uri umuhungu uri hariya nawe ari umukobwa ari hariya, muba muriko muri kwegera mu nzira z'ubuhumbu. Mutegerezwa kwisuzuma no kwirinda, kandi abayobozi bategeza gusuzuma bagahakikisha yuko ivyo biriko birubahirizwa, kuko benshi bakunda gufata minenegwe bagakunda kubirekera uko, maze bakibaza ngo nibisanzwe. Ariko inzira bikwega bizana inzira y'urupfu, bizana ubuzimire, biba biriko birakwega ubusambanyi. Nico gituma mw'ishengero ry'abana b'Imana hagomba kuvugururwa amategeko yo kugira ngo basuzume ntihagire imigenderanire y'imisore n'inkumi bagendana, kuko iyo bariko baragendana ab'isi bababona ukundi, kandi nabo ubwabo baba bariko barikwegera imitego. Si vyiza yuko utangura kugiranira programa y'imigenderanire y'uwo mudahuje igitsina ngo muzogenderanira, ngo mutangure kuyaga ngo atawubumva. Abandi ugasanga bariko barihisha binyegeza. Ndagira nkubwire yuko ikigaragaza cose ari umuco, kandi abana b'Imana bategezwa kugenda mu muco. Mugende nk'abana b'umurango. Ijambo ry'Imana hano mu Banyefeso rirabivuga neza ku murongo w'indwi ngo, nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco mu mwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto y'umuco iboneka mu ngeso nziza zose, no mu kugororoka no mu kuri. Imana ihabwe icubahiro. Mugende nk'abana b'umuco, mureke kwiyiba gahumbezi, mureke imigenderanire y'ijoro, mureke ibiganiro byo mu rwongoshwe, mu rwongorerano, mureke kwihisha, mureke kwinyegeza. Muba muriko muri kwegera. Nico gituma mugomba guhagarara mushikamye. Gwaruka ugomba kumva kuri umukozi w'Imana, teza guhagarara mu ntu bw'Imana, ugasaba nk'umuyera akakuyobora, ukakumva yuko ugomba kugendera mu muco. Hariho abandi usanga bagenda bambarana ngo ko ari umugenzi, ugasanga umuhungu yahitanye ikoti y'umukobwa, ugasanga umukobwa yahitanye ikoti y'umuhungu. Ariko kirazira ko mwambarana, kuko bijya nivyo bikwegera uburake bw'Imana. Abantu bintabarigwa, mutangure gutinyana, kuko naho muba muri fiancé mugomba kwirinda kugira ngo wirinde icaha cy'ubusambanyi. None rero reka tugende ku gice kigira kabiri kitubwira ivyo kwirinda ubusambanyi. Benshi nkuko twabivuze mu buheze, ndagira ngo tukigarukeko. Benshi batwarwa n'ubusambanyi. Iyo bamaze kudatinyana baca bashoka binjira mu buhumbu, bagaca batangura kwinjira mu busambanyi. Hano turaza kugaruka ku bijanye no kwirinda ibintu byose bikwegera abantu mu busambanyi, bikwegera abakobwa mu busambanyi, bikwegera abahungu mu busambanyi. Ivyo navyo nivyo usanga benshi bagendera mu kinyoma, bakagendera mu kubeshwa no kubesha. Narabashingiye intaye y'umuntu yambwiye ngo udatanguye kwimenyereza ngo bizokugora, ngo igihe uzoba ngo ugiye gushika urushinga canke kubaka urugo. Ariko ndagira ndakubwire yuko narinze ngira ubukwe ata mukobwa n'umwe turaryamana, narinze ngira mariage ata mukobwa n'umwe turaryamana. Imana yangiriye neza, twe n'umukenyezi wanje
Imana yatugiriye neza. Nagira ngo mbwire umusore, nagira ngo mbwire umukobwa ahendwa ngo nivyo kubanza ngo kuja kwimenyereza, muba muriko muri kwegera umuvumo. Wewe musore uja mu busambanyi ukiri umusore uba uri kuri kwegera umuvumo. Wewe wa mukobwa uja mu busambanyi uba uri kuri kwegera umuvumo, kuko niyo muzubaka ntimuzogubaka ngo rugume, kubera mwaramaze kwikwegera umuvumo. Nico gituma benshi muri iki gihe biragoye kugira ngo ushobore kuronka umusore akiri isugi, biragoye kugira ngo ushobore kuronka umukobwa akiri isugi. Rero hagomba kuvugururwa inyigisho zibwirwa aruka kugira ngo batangure gufata ingamba zo kwigisha ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana ryigishwe buri munsi hirya no hino, bakomeze kuvyigisha, kuko icaha c'ubusambanyi camaze guturira, camaze gutongora, camaze kwica, camaze gusenya imitima y'abantu, na cane cane mu rwaruka. Mwirinde ubusambanyi, kuko ubusambanyi, umuntu wese aja mu busambanyi ntazora ubwami bw'Imana. Icaha c'ubusambanyi hari cagezwe kivuga ngo ntugasambane. Icaha c'ubusambanyi ni icaha c'ubwicanyi. Ubusambanyi burica ingo n'imiryango. Mwirinde ubusambanyi. Umaze gusambana urugo rwawe ntirugira umugisha. Umaze gusambana nta mahoro usubira kugira. Ubusambanyi burica. Mwirinde ubusambanyi. Mwirinde ntihakagire uwo hirahira ngo aryamane n'umukobwa atarashima urugo rwiwe, ahubwo agomba kurindira akazoryamana n'uwo Imana yamutoranirije. Ayo niyo mahirwe, niyo migisha. Irya migisha muhabwa mu ishengero iraheza ikagira icishitseko, kandi Imana ikabahezagira, kubera yuko muba mutahemutse. Utahemukiye umuryango, utahemukiye abavyeyi, utahemukiye ishengero, utahemukiye Imana, canke nawe ngo wihemukire. Icaha c'ubusambanyi ni icaha co guhemuka. Icaha c'ubusambanyi kirica, ni icaha co kwica, ni icaha cica umubiri kikica n'umutima. Mwirinde ubusambanyi misore n'inkumi, mwirinde ubusambanyi. Uno munsi Yesu Kristo aragomba yuko haboneka abasore b'isugi. Yesu Kristo aragomba ko haboneka abakobwa b'isugi, abakobwa birinze, abakobwa bihanganye, abakobwa batiyanduje. Imana idufashe. Reka dusome amajambo y'Imana abonekana mu Vyahishuro Yohana, mu gitabo c'Ivyahishuro Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Duhere ku murongo wa 3. Baririmba indirimbo nsha imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo bine n'ababakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144 bacunguwe ngo bakurwe mw'isi. Ku murongo wa 4, abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'inkumi. Abo nibo bakurikira wa mwagazi ahaja hose. Abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi, kandi mu kanwa kabo ntihabonetsemwo ikinyoma, nta gasembwa bagira. Iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'iki? Babaye nk'inkumi. Yewe mwigeme, inkumi, mbega uri inkumi? Mbega wowe ukiri inkumi? Suzuma urabe ko ukiri inkumi. Suzuma wumve yuko uri isugi, yuko utarononekara. Suzuma wumve. Turabonye abano bantu ngo baririmbira Imana, baririmba indirimbo nsha ya Mose n'indirimbo ya wa mwagazi, bacungwa ngo bakorwe mw'isi. We wa muririndiwe uri kuraririmbira Imana uyu munsi, mbega uri inkumi canke warabaye umugore? Wabaye umugore utarabigeramwo, warisutse urihenda uja mu busambanyi. Ngo abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'inkumi, kandi ngo mu kanwa kabo nta gasembwa bagira. Ngo nibo bakurikira umwagazi w'intama ahaja hose. Uno munsi musore, mbega uri umusore canke waramaze kuba nk'umugabo? Mbega nta busambanyi wagiyemwo? Mbega uri isugi? Mbega uri umusore canke warihumanije, canke wariyanduje, canke waragiye mu busambanyi? Mbega wumva uzokurikira wa mwagazi w'intama? Suzuma wihane bicitwa uyu munsi. Ngo mu kanwa kabo nta gasembwa bagira. Mwirinde mu kanwa, mu majambo y'ivyo mubesha yo gushurashura, ya majambo mupfa kuza murarogota mubwira abakobwa, mubasuka, ubahenda, ubabwira utujambo na turiya kugira ngo yerekane yuko uhambaye. Ariko suzuma, mbega wumva uzokurikira umwagazi w'intama ahaja hose?
suzuma dore ijambo ry'Imana kuko turiko turitegura kugira ngo twitegure kugendana n'umwagazi w'intama twacungu. Rero nukwihana nugusaba Imana imbabazi, wihane wiyeze, witunganye, musore, mwigeme, muririmbyi, wihane wiyeze. Nimba warazimiye, nimba warahuvye, nimba warihenze, nimba waraguye mu caha, nimba warasambanye, nuce bugufi. Iri jambo ry'Imana rigushitseko kugira ngo wihane, maze Imana ikugirire neza, hanyuma utangure kwicari mwigisha, maze wongere kuba umusore mushasha, wongere kuba inkumi nshasha, wongere gukizwa, wongere kuvuka ubwa kabiri. Mureke kwiyerekana muja kuririmba imbere y'abantu kandi mutwaye ibindi bintu mu mitima yanyu, mufise imitwaro mugenda mwikoreye, kuko harya muriko murazimiza abandi, muzimiza ishengero. Nisha gituma iri jambo ry'Imana rije kugira ngo rwaruka mwongere kwihana, mwongere guca bugufi, mwongere kwezwa. Imana ibagirire neza. Tuje ku ngingo igira gatatu ivuga ngo gukorera Imana. Iyi ngingo ivuga gukorera Imana, ndagira ngo mbwire ugwaruka ko ari igikorwa gihambaye cyane kugwaruka, kuko umaze kwinjira mu bikorwa by'Imana utangura gutinya icaha. Iyo utanguye gukorera Imana, iyo ufise activity yo gukorera Imana, iyo hera kuwa mbere ufise imitwaro usengera, kuwa kabiri ukaba ufise imitwaro usengera, kuwa gatatu ukaba ufise imitwaro usengera, kuwa kane ukaba ufise imitwaro usengera, kuwa gatanu ufise imitwaro usengera, kuwa gatandatu ufise imitwaro usengera, no kuwa Mungu ufise imitwaro usengera. Wipfuza ko Imana yo kwishura ijanye n'agakiza, ijanye n'ivyo kugororoka, canke imitwaro y'abandi wipfuriza ko bokizwa, ko bokwihana. Muri ico gihe Satani aratinya, Satani arahunga. Ndagira ngo mbwire emisore y'ino munsi n'inkumi za kino gihe, mugira imitwaro yo gukorera Imana, mugira imitwaro yo kwama murasoma ijambo ry'Imana, mugira imitwaro yo kwiga ijambo ry'Imana, kubera yuko Satani afise intumbero yo kubibagiza ivyanditswe vyera. Satani afise intumbero yo kubabuza gushaka ivyanditswe vyera. Arico gituma ndagira ngo nkebure urwaruka, ndababwiye ko mugomba kwiyegereza ibikorwa by'Imana. Kandi nimba uri mu ishengero, wiyegereza abakozi b'Imana baguha ibikorwa, utangure gukorera Imana, utangure gusoma ibihimba mu ishengero, utangure gushinga intahe mu ishengero, utangure kuririmba mu ishengero, utangure gutera amakorasi mu ishengero, utangure gusengera abandi mu ishengero, utangure kurondera agakiza, utangure kurondera imbaraga, utangure kuja mu mirwi y'abasenzi, utangure gusenga Imana. Kandi nimba Imana yaraguhaye igikorwa, ukaba ufise ingabire, utangure gukorera Imana mu kuvuga ubutumwa. Abavuga ubutumwa kenshi mu gwaruka harakenegwa imisore igenda kuvuga ubutumwa, harakenegwa abakobwa bagenda kuvuga ubutumwa. Ibikorwa ni byinshi, nuko muri ico gihe birashakirwa yuko mugira umutwaro wo gukorera Imana, kuko twarabonye ijambo ry'Imana ubuheze. Reka turigarukeko ijambo ry'Imana ari mu musiguzi igihimba ca 11 ku murongo w'9. Umusiguzi 11 umurongo w'9 twarayabonye uheze. Reka tuyagarukeko. Haravuga ngo ewe wa musore, nezererwa ubusore bwawe, kandi umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe. Ariko wamubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo byose. Nuko kura amaganya mu mutima wawe, kandi ushire ikibi kure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. 12 umurongo wa mbere. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika, aho uzovuga uti nta kikinezereza. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane akebura urwaruka yuko mugomba gukorera Imana mugifise uburyo, ugifise utugara, ugifise imbaraga. Erega ubutumwa wovuga uri umusore, erega buzofasha benshi. Kandi Imana niyashaka gukoresha izogukoresha, kuko birashakirwa ko umusore agomba gukoresha muri ziriya mbaraga Imana yamuhaye, kuko niwe amara gusaza ntibizaba bigikunda. Niwe amara gusaza uzoba uri kuracika intege. Numana ntuzokibasha kuduga imisozi, ntuzokibasha kugenda ibiyaya. Ariko uno munsi urashobora kuduga imisozi, urashobora kuduga ibiyaya. Nico gituma nagira ngo nkebure urwaruka mwitwararike gukorera Imana. Umve ico umusiguzi yavuze ngo ku murongo wa 2 ngo izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitaracura umwiza, kandi bicu bitaragaruka imvura imaze guhita. No kuvuga ngo
amaso yawe atanguye guhuma, imbonero zawe z'ijisho zitanguye guhuma, muri ico gihe ntuzoba ukibasha kubona neza, uzoba usigara uraba ibirarirari. Bibiliya ntuzoba ukisoma, ntuzoba ugifise utuguvu two kuduga imisozi, ngo kandi ibicu bitaragaruka imvura imaze guhita, za ntege na za nkomezi ntizizoba zikiri muri wewe. Ku murongo wa 3 ngo ku munsi abazigamyi b'inzu bazotetemera, kandi abanyenkomezi bakabunda, abasyi bagasigaho kuko babaye bake, kandi abarungurukira mu madirisha bagahuma. Ngo ku munsi abazigamyi b'inzu bazotetemera, ku munsi imbaraga z'ubusore zizotakiriho, uzo utangiye kugenda ujugumira. Nico gituma ugomba gukorera Imana akanya kakiriho, kandi abanyenkomezi bakabunda, benshi basigara bagendera ku tubando, ngo abasya bagasigaho kuko babaye bake, amenyo yarahongaguritse mu busaza, kandi abarungurukira mu madirisha bagahuma. Ni kuvuga ngo ya maso usigaye uraba ivyijiji ariyo madirisha, imiryango iraba ku nzira ikugarwa. Ni ukuvuga ngo amaso n'amatwi bigahuma, utakibasha kumva neza, ijwi ry'urusyo rikomboka, umuntu akavyuka mu tunyoni, kandi abakobwa bose b'abaririmbyi bagaca bugufi. Mwene data, harya muriko muraririmbira Imana, abakobwa ngo bagaca bugufi, bahorana abaririmbyi. Abakobwa no munsi najya ngira umukobwa ugomba gukorera Imana mu kuyirimbira no kumukitazira no kumukuyisenga. Nawe musore ugomba gukorera Imana mu kuyirimbira no mu kuyitazira no mu kuyisenga, kuko ayo maguru Imana yaguhaye amaguru ngo yakoreshe mu kuyitambira. Ayo maboko Imana yaguhaye kugira ngo yakoreshe mu kuyikomera amashi, kandi uwo munwa Imana yaguhaye kugira ngo uyiririmbire, uyisenge, uyivugire. Nico gituma ari ibintu bikomeye cyane, kuko ni wamara gusaza nta kanya uzoba ugifise ko kuyikorera. Nico gituma arahawe rero kugira ngo utangure kwikangura maze ukorera Imana. Nuko rero abagize ishengero bafashe ugwaruka guhera bakiri bato mu kubamenyereza mu bikorwa by'Imana, nka cane inyigisho z'abana bato mu ishengero, bakabigisha amabwirizwa 10 bagakura bayazi, n'isengesho ry'umwami wacu, n'ibindi bitabo nka Zaburi ya 23 na Zaburi ya 2 n'izindi nyigisho, na ya mirongo yo gufata mu bwenge. Abana bakavyigishwa, kuko iyo bamaze gukura barabikurana kandi bakabisazana. Ijambo ry'Imana tugira ngo toza umwana indero nziza akiri muto, ngo azorinda asaza akiyibuka. Ndagira ngo ngaruke kugwaruka, mwe gwaruka mutangure guhimiriza no kugira ngo ibikorane bigwire by'ugwaruka, inyigisho nkarisha bwenge z'ugwaruka, amaseminere y'ugwaruka, inyigisho z'ugwaruka zirakenewe cyane kugira ngo ugwaruka bakomeze kwikangura, bikangura ibikorwa by'Imana, bikangure kuyikorera, bikangure kuyisenga. Hagomba kuba ibikorane by'ugwaruka, hakaba nk'ubutumwa bwiza bw'impemburo mu rwaruka. Gwaruka ni mwikangure. Jambo ry'Imana ratubwira ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Gwaruka ho muri hose ni mwikangure, muzana inyigisho z'ugwaruka zikangurira ugwaruka, kugira ngo ugwaruka bikangure, boye gusubira inyuma, ahubwo baramirize. Nico gituma rero nimutangure gupanga ibikorane mu misozi, mu mashengero, mu bisagara, mugira ibikorane. Ndetse ndagira ngo mbwira abari mu mashuri, mushinge ibihe byo gutegura inyigisho z'urwaruka mu mashuri, kugira ngo mu mashuri, mu bigo habonekemwo abakora ibikorwa byo guhimiriza abandi, mu kwigisha abandi, mu kubwira abandi iby'ubutumwa bwiza. Mushinge inyigisho n'ibikorane muri za groupe z'abasenzi n'iz'abaririmbyi, guhera muri za secondaire no muri mashuri yisumbuye yo hejuru kugeza muri za kaminuza, muri university hose. Abafise ingabire n'impano, mushinge za groupe, mushinge imigwi y'abasenzi, kwiyeza, kwitunganya, kwirinda icitwa icaha. Mutangure gushinga ibihe byo gupanga za programa, habeho gushingiranira intahe bene so bumva ubutumwa bwiza, kugira ngo nawe bashobore gukizwa. Kandi mugire ibihe by'amakampanye d'evangelisation pour les jeunes, kugira ngo mukangure, mushinge ibiterane byo guhamagara abandi baza kuri Yesu, kugira ngo urundi rwaruka bakizwe. Ibikorane byo kurondera abandi, kugira ibikorane by'ubutumwa bwiza bw'impemburo. Uno munsi rwaruka benshi ariko barapfa, bariko barononekara mu mitima,
imitima iriko irononeka, barakeneye yuko bahabwa inyigisho, barakeneye kumva ibishinga ntahe by'urundi rwaruka, barakeneye kumva ibishinga ntahe by'abandi bamaze gukira no gukizwa. Nico gituma rwaruka mugomba guhaguruka mugashingira intaha abandi, mukababwira ubutumwa bwiza, mukabereka inzira y'agakiza kugira ngo nabo bihane. Basi rero reka tuje ku gice gira kane aco canyuma cyo kwiteza imbere. Kuri iyi ngingo yo kwiteza imbere, reka dusome amajambo y'Imana Paulo yandikiye Timoteyo igihimba ca 4 duhereye ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Wame ubwiriza ivyo kandi uvyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore, ariko ubere abizera icitegererezo mu vyo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye. Imana ihabwa icubahiro cyane. Rwaruka, uyu ni Paulo ariko arigisha ahanura umusore w'umuvugabutumwa w'umukozi w'Imana, yahavuye aramiriza aragira naho aba n'intumwa nawe umuapotre canke umwungere, ariko muri iki gihe yarakira umusore. Paulo yaramuhimiriza aramubwira ngo wirinde ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Rwaruka, ndagira ngo ubwire wirinde kugira ngo ntihakagire ukugayira ubusore bwawe, ngo ariko ubere citegererezo abandi, haba mu byo uvuga haba no mu byo ukora. Muri iki gihe rero mu bijanye no kwiteza imbere, ni mu buryo bwo kugira ngo nawe wirinde, kugira ngo ushobore kuronka ibigutunga n'ibyo ushobora gutungisha abandi, ibyo ushobora gukoresha kugira ngo nawe utangure gutegura ivyakazoza kawe ku rugo rwawe ngo muri kazoza. Rero ntutinye kwinjira mu bikorwa bishobora guteza imbere. Ukwiye gufata iyindi ntambwe yo kwiyumvira n'iki wakora kugira ngo witeze imbere. Jambo ry'Imana tugira ngo wirinde ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Rwaruka basore, mwirinde mukora ibikorwa. Ndibuka nkiri muto, namwe nimwiyumvire umusore ari hagati y'imyaka 17 na 18 na 20, nta mugambi uburaza wo kwiyumvira iby'urugo, nta mugambi nari bwaruhengira ukubaka urugo rw'iwanje na nkiri muto. Ariko nari ntanguye kurima imiceri mu mwonga muri za Nyabiho, canke nkapanga ibi byo kurima imyumbati no kurimisha, nkatangura kurimisha abakozi no gushora imyumbati no gushora umuceri, kuko muri ico gihe numva mfise ishaka. Ndibuka twigeze kugenda muri seminaire y'urwaruka y'abarongoye abandi. Muri ico gihe batubwira ibijanye na projet de développement, ibijanye n'iterambere kugwaruka, ingene ugwaruka ngo kwiteza imbere ku mashuri no ku ma eglise muri za korali. Ariko nanje mbyishiramwo nko kwiteza imbere ku giti ciwanje mwihariko muhira. Muri ico gihe ndabifata nka nkama, nje ntangura kwiyumvira ibyo nokora muhira, kurima amateke, kurima ibiharage, kurima umuceri, kurima imyumbati, gushaho projet, kwiyumvira gutunga inzuki. Ntangura kugura igitiba c'inzuki cyo kuhakuramwo ubuki, ntangura kurima imiceri umwonga, ntangura kurima imyumbati, abantu bakamfasha kwishora mu isoko. Rwaruka, aho ugeze no mu kiringo ugezemwo biragusaba ko utangura kwiteza imbere, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo intarima ntikarye. Muri ico gihe rero ugomba kwiteza imbere mu buryo bwa mpwemu yera ndetse no mu buryo bw'umubiri. Rero rwaruka, muvire hasi rimwe, Imana ibazigame kandi Imana ibagirire neza, witeze imbere. Paulo yaravuze ngo intarima ntikarye. Basi rero kubw'ibyo tugiye gusenga Imana kugira ngo nawe ugire umutwaro wo kurondera Imana, wo gusenga Imana, kugira ngo Imana ikuje imbere kandi ikugirire neza. Dusenga Imana. Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye, nuhabwe icubahiro kuri izi nyigisho z'urwaruka. Ndasengera urwaruka rwa kino gihe kugira ngo Mwami bicare bagavye kandi bahore bari maso, kuko igihe cyo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo cegereje kandi kiri hafi. Bisaba ko umuntu wese yama ari maso kugira ngo yame yiteze kugukorera umunsi ku yundi, isaha ku yindi. Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye kuri wowe wese yamaze kwakiriza inyigisho, kugira ngo ahari hose akomeze kunaguka kandi akomeze kwambara inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Mbere ndasabye nkemuyera kugira ngo aze kuri we, yawe umuhungu yawe umukobwa, ahari hose mwishengera rimwo, mu rugo, mu mihana, mu muryango, ku ishuri no mu bindi bikorwa byose, mu kugukorera
mu gukora ibikorwa by'Imana mu ishengero, mu kuvuga ubutumwa, mu gusenga no mu kuririmbira no mu gutazira no mu kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko mwami ijambo rya rivuga ngo kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzavugwa mu isi yose kugira ngo bubicabona kibere ikimenyetso n'amahanga yose, maze umuhero w'isi uzocushika. Ndasengera ugwaruka kugira ngo bakubere ivyabona, bagushingire intaha bahereye mu mazi wabo no mu muryango wabo no mu bice byose by'aho baherereye, haba ku mashuri, babe itara bamurikira abandi, maze bizotuma n'abandi baza kuri Yesu maze bakizwe. Urakoze nuhabwe icyubahiro, izina ryawe niryo wahora ishimagizwe, ni mu izina ryawe twitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen.